no musi nkaba ndiko ndabona umusani wo muri zone yacu yandava ariko agenda nirege guys, ariko reka genda mukurikiranira marababwiye tuba twashavuye kwa kundi ahandi jirege cameraman ingo ndakwereke aho uyu mujama akunda kwigira ngo n'umustar wa hatari man, akunda kwigira ngo n'umustar wa hatari, reka tumuvumbure bro, reka rero ndabazamukire. Mao, meze neza. Fresh. Haya mazina yose wakwita gute? Jayvado ararapi. Cameraman ingo nancike kuko abantu ababaja barakunda kwigira abantu bahatari bro. Imagine vraiment ko uri kuragena n'amaguru mu star. Isigura iki? Newe birakuraba. Aya nubwo byo babitandaba ariko je nk'umujournaliste ntabwo ashobora kuba nobona umusai kagena nirege. Ntango ndamureke. Yari gamani none kuva ngano kwisoko cindagena ariko daboro aberewe. Amesi. Wambarira kwani? Jeni yambika man abagendo. Yes, murumva yuko umujama nta mesha avuga guys, nta mesha cameraman. Otorera style. Tuba twashavuye gundo nawe. Yes, turi kumwe na Inside Burundi TV. Turi kumwe na Scott Promoter, turi kumwe na Jayvado. Vuba ubuca uduha indirimbo shasha. Kubera iki? Uri ubuca uduha indirimbo shasha ntiwizimbishe ukagenda n'amaguru abantu ngo bakubona. Wana kubatizire wewe uva ku isoko ukatamuhira n'imodoka. Biga twe negeranye ni ahantu mbanegeranye n'isoko, urabona ni hafi y'isoko, ntago no campa imodoka ngo nze n'imodoka bro. Ariko biratangaje bro. Yego nubwo togera n'imodoka ariko nyene nkoshobora kuba wofata kama umumotari akagushikana muhira n'amaguru bro. Amani kugende klima z'imodoka zarandambiye mu modoka kiba kibazo man. Erega umusitari kwigarisha bayita lifestyle. Umusitari kwigarisha ntagaru kugena n'amaguru. Umusitari aranagaya na kwa kundi hahandi. Ariko je mbandanya nizamukira kuko je sinebukirwa. Banyita ikirura the MC, ikirura mubaya sana. Ariko vraiment Jayvado. Gato Jayvado indirimbo yiwawe shasha igiye kuza yitwa gute? Kwanje wawe ama nanje gwanje byo birakuraba. Indirimbo iri mu mudiho wa gute? Ni zurukundo nyene na kasuku nyene ka fresh abirenze. Uri mu rukundo muri kino gihe? Wabise ngoma. Kubera kuri singura umusana. Uko ntabishaka gukundana. Ubudemo bora bukurondera ni nkabunga. Sinzi barashika nka batanu. Ati wowe uvuga yuko wewe ibyo abademo ntibakubaza bakubaza iby'umuziki wawe. Wiyumva gute kuba uri kumwe na Scott Promoter? Sipite ndiko ndagenda mu nzama ngo nimba natakushanya ta bro. Takushanya ta man. None bigira birimo kugwana ariko nta musana gwana. Imagine vraiment. Wagira umbaza iby'indirimbo. Izo soka mu gatandatu itariki. Amazi no kwisharinga kuri YouTube no kukasika abantu bayibona asigaye. Ati asigaye yuko abantu bayibona. Hajya uvuka je bana kukaye. Avuka Uganda sana. Ubu rero ndashaka uzome sister uramufise. Wanyoko nta muzitara atukana. Hama guys je bana shafuye mubaya sana promoter. Reka rero tugende kwizamukira Jayvado. Gute woba ufise igisasu gishasha ubuca udutamo, ariko jewe kuba nakubonye uri uragena n'amaguru ni ikintu cambabaze cyane. Kubona umusani ariko atembera n'amaguru bro, bisigura iki? Bivuze iki ku musani gutembera n'amaguru? Je nibaza ko nakubwiye bitahuritse. Nakubwiye yuko tova ku isoko yegeranye no muhira ugende n'imodoka cyangwa ugende n'imoto avyumva. Yes. Kuva ngana hajya nze ndava muri toilet ninja munze n'imodoka ngo oye majambo y'imigaro yagumanye. Hama guys ngira ndababwire Jayvado ni iki wobwira abafana muri rusange? Nibaza yuko ikintu barakizi nikaba indirimbo kwisharinga comment n'ibindi je partage ni buri abantu bakenya gusa bavye badufashe gupartage video. Guys ni ibintu biryoshe, ni ibintu bitagase. Murabona ko Scott Promoter guys jewe mba nashavuye uyu mupira handitse ni SP Scott Promoter, kandi tukaba turi kumwe na Inside Burundi TV yatugendeye. Ariko Jayvado ndagushimire cyane.
ariko nta kosa ririmwo jewe njejwe gukonora abastar uko bariko bari inzara ibutse ndagufata bweza amafaranga bagira corere bagira umutare nsange muri kofata n'igihumbi kiriye harabihe bavyita inzara ariko naco tugende tumusapotinga mwita Jayvado yari